Diamond ryari yivugiye ngo umuziki w'u Burundi ngo bawukoze uherera ngaha nyene wacu ntiwigera ujabuka. Brian aravuga ko umuziki twebwe kubera iki tuguma tuvuza imiziki wabo aho kubanza tugakunda uwiwacu. Ukora byo ako niko kantu novuga ko nagatumeur sinzi ko no kita peste kari mu mutwe wacu urukura byo tutaragira aho dukunda ibintu by'iwacu. Rero umuziki novuga ko ari passion yanje rêve yanje no kuba umuririmbyi akomeye. I'm done. Mindo king uko down. Uko ready to onane downtown. Nimekutia kwenye kona we go shop away Dolce & Gabbana. Nta munsi worenga je ntaririmbye. Ndashobora kuvyuka ndi muri douche nkaririmba iki niki. Aho mbamejeje gushitsa kwa kwitaho umuziki wanje. Medi ni nk'indirimbo ziwe zose ndazikunda. Canke ijyana njewe. Wenda n'amahirwe menshi ngifiteyo nagukumbura ntakikubonye sinarinzi ko gukunda bigeza niwumva icyo umutima wawe ukubwira. Maze kujya ubugari bwonyene ubwumviriza ingene bumeze udashitse ko n'izindi mboga ni ikintu kibishe cyane, ariko kubera nabona agahinda umuvyeyi wanje afise ukuntu yari ameze naramushimiye kuko ni ibintu bigoye mugabo no kuvyakira ibyo byaraheze ubu urundi muntu umugeze andi hantu nibaza yuko mama ndagukunda sana ndagukunda cyane kabisa. Amubaza turavugana nta numwegeza abimenya turavugana arampanura ambwiye ati ikintu cyose ucitwayemo neza ni bien ubaye responsable mu bintu byose ukora ni neza ntute ibanga ntute inzira ubwo muri wa mwana nyina gororotse yaransapotinze. Then chimvugana na mama wanje nawe nyene numva ide arayifise ambwiye ati wowe urafise impano yo kuririmba ahubwo wari waratevye gusa uzuvyitwaremo neza ntuci uzocugira ingeso mbi iki niki. Kuba narakuronse darling genda dundika mama dundika baby dundika. STV every story matters. You already know my people out there. Them come down bad bush out to believe champion most can fire. I reporting them my damn fire. Yes, bakunzi ba STV. Today it's a Black Friday. Today nchayiganiro nabemerera iganiro kizoza kiracishamwo imico kwa gatanu buri wa gatanu nzano impano zigiye zitandukanye hano kuri screen za STV. Ni kiganiro zo turakorana n'abaririmbyi n'abacafyi umuntu wari wese afise impano tuzoba turi kumwe. Today kuri screen za STV n'umuntu musanzwe mumenyereye ariko no musaje mu yindi shusho vyinshi maza kubimenya n'umwanditsi w'indirimbo zigiye zitandukanye. Rero nabwiye yuko nzobazanira impano zigiye zitandukanye kugira tuzibone kugira tuzereke abantu tuzereke abarundi. Rero reka ndamwakire hamba tushore kuyaga. Yani vipi? Salama bro. Meze neza? Ndashima nawe gute? Ndamukiriza abakunzi ba STV hamwe n'abakunzi bawe. Abakunzi ba STV abafanzi banje mwese big up sana ndabakunda cyane. Ni hano no munsi twakiriye for the first time ni episode numero 1 ya Black Friday. Icyambere na mbere no kubwira nuko ndi imfura. No munsi niwe ubaye imfura niwe utangoye kino iganiro episode numero 1. Yes ni Yane n'umuntu ki en dehors y'ivyo tuza kuvugana kuvyerekeye mu muziki wawe. Yane ukeneye kwivuga ati Yane meze uko no kunuko en dehors y'umuziki ni Yane ameze gute? Ni Yane umuhungu w'imfura mu muryango iwabo. Ni Yane wa muhungu yitonda akunda gusenga. Ni Yane wa muhungu yikundira kuririmba. Yego. Ni Yane ikintu abantu batamuzi ko co bari cyane. Kina abantu batanziko. Sinibaza ko hari ico ndabahisha gusa je ndigana umunyeshuri. Yego. Nta kindi ki. Oy. No kuririmba tu. Yani imbere yuko tubandanya kwanza nashaka for the first time ucishemwo ubahe akapera gatonya kugira twinjire muri mood ya Friday ya Danger. My girl, you say you like the way I sing, so let me sing for you on this morning. Gombira abantu bose, how much I adore you, darling. Baby menye, I'm your light.
light, now you're my shadow. Bisigura kwata no chanda gusike. Hey, hey, hey. I don't wanna joke with your heart. Kimegusa shaka nukubana na weye. For the rest of my life, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. And this love is a real love. Urukundo rwacu ruzogume rushining like a sun. Ntirusigere ruzima. Yeah. Bakunzi ba STV je nabwiye ko nzobazanira buri impano zinshi mumva yuko mu Burundi dufise impano zigiye zitandukanye dufise abastar bazi kuririmba dufise abastar bazi kwandika je narabemeye ko mu gigano ca Black Friday muzoza murabona impano zigiye zitandukanye yes Niane parcours y'ubuzima bwiwe byagenze gute tutarinzira inside cyane ku vyerekeye vy'umuziki parcours y'ubuzima bwa Yane yarimeze gute Bon parcours y'ubuzima bwanje sinavuga ngo bwari bworoshe kuko ndi umwana yarezwe n'umuvyeyi umwe ari we mama wanje sinovuga ngo papa wanje yarapfuye ariho gusa sinagize amahirwe yo kubana nawe gusa urabona aho ngeze narakuze mama ndabimushimira cyane bizu mama ego Niane yumvise yuko afise genre impano yo kuririmba yani yabimenye ryari kuririmba yamenye yuko afise impano yo kuririmba ryari exactement mama wanje n'umukirisu twe tuririye mu isengero mu bisanzwe je natanguye kuririmba nkiri muto muri chorale imwe baja kuririmba imbere bari bakuze mugabo je naca ngenda imbere nkatamba nkagiriki nakuriye muri Eglise Vivante abantu benshi baranzi nkiri umwana je natanguye kuvuga gutambuka ataginyo na rimwe mfise mu kanwa ego nameze iginyo mama yambwiye ko nameze iginyo rya mbere ku mwaka n'inusu muga ivyo byose aho hose byose narabikora naririmbira Imana urumva ni ikintu natanguye kuva nkiri muto cyane mama ntafise iyo mpano yo kuririmba si na papa ntayafise gusa ningabirano nakuye kuri grand-mère wanje arazi kuririmba yarabizi kuririmba ubu ntakiriho ego peace grandmother ni Yane injiye ryari exactement mu musi wa mbere injira muri studio adrenaline yarafise mu mubiri wiwe yari imeze gute ku buryo novuga nti ikintu ninka wana iyo winjiye nko mu kintu for the first time hari impinduka wumvise gute umunsi wa mbere winjira muri studio umunsi wa mbere it was not easy gusa I tried twakoranye na King Plata niwe yampaye kwiyizera kwanza muri jewe ndigirira icizere n'umuvukanyi wanje yitwa Edison ndabimushimire cyane ubu ari mu Rwanda shimire na Abu Shakid hamwe na Bertrand nibo bantu ba mbere batangiye kunyizera avant yuko jewe nyene nigirira icizere barampa inguvu nayo ndavuga ati pourquoi pas je peux le faire ndaja muri studio ndakora indirimbo yanje ya mbere yitwa Dondika ni umva ntivyari vyoroshe vyari ibintu bigoye turekanye no kuvuga kuyizera no ku kintu c'uburyo it was not easy byarangoye cyane muhira kwa mama byari bimeze gute bumvise yuko umuhungu wiwe agira yinjire mu bintu byo kuririmba urazi ko ari abavyeyi batabifata ukundi kuntu mama yabitahoye gute kubwa niwe novuga nti ashaka ko yarakureze ikintu ca mbere novuga nuko mama wanje ndamukunda mama wanje imbere yuko nizera yabanje kwanza kunyizera urumva ntiyambujije ntigeze ambuza yara ahubwo niwe yagumya supportinga ikintu ca mbere avant yuko ninjira nabanje kwanza guconsulta ma grand-mère ndamubaza turavugana nta numwegeza bimenya turavugana arampanura ambwiye ati ikintu cyose ucitwayemo neza ni bien ubaye responsable mu bintu byose ukora ni neza ntute ibanga ntute inzira ubwo muri wa mwana nyina gororotse yaransapotinze then cimvugana na mama wanje nawe nyene numva ide arayifise ambwiye ati wowe urafise impano yo kuririmba ahubwo wari waratevye gusa uzuvyitwaremo neza ntuci uzocugira ingeso mbi iki niki arabinsaba ntiyigeza mbere ntambamye nta na gato icyo yambwiye ati gusa nzogusengera mu nyuma uzosanga uri kuririmbira Imana ico gituma no mu ndirimbo zanje namanandika profane then nkandika n'indirimbo za gospel nazo ndazifise naho zitaraja ku mugaragaro zirahari kandi zizosohoka vuba yego ni Yane indirimbo yiwe imaze kuja kuri channel yiwe nyimba atwibuka yibuka neza yagiye ku channel yiwe ryari ndibaza
maze mu muziki 2 ans 2020 niho nashize ku indirimbo yanje ya mbere yitwa Dundika yego akapera urimo abastar batibuka lyrics kangerageze bazashuta uko namanguririmba anytime I will never let you go. I will give you a kingdom life. Yowe kuba narakuronse baby. Jenda dundika. Kuba narakuronse darling. Jenda dundika. Dundika, dundika. Dundika mama, dundika baby. Dundika, dundika. Dundika mama, dundika. Yeah. Ni yani ariko arandika indirimbo ziwe abari muri mood iyahe kuko urumva yuko ari indirimbo z'urukundo yani ariko arandika indirimbo bari muri mood iyahe exactement. Firstly kwandika indirimbo nuko mba nabanje kwanza kuvyiyumvamwo nkumva ati ewana numva ndi inspired kuri iki kintu reka ndacandike urumva nkavuga ati reka nicare nandikiye kuri iki kintu rero iyo nabaye inspiré kwanza nkandika sinshobora kubukiza ubwo nyene ngo ndavyuse ngo ndandise indirimbo no bivana na mood ndimo shaka kuvuga ati okay ngira nandika indirimbo kuko avant yuko jenja muri studio I make sure ko mvuye muhira lyrics yose nayipanze ukuntu nza kugenda nabiririmbye byose mvuga ati nza kuririmba ukunuko ikiba gisigaye nico gituma aba producer tumaze gukorana barabizi bo vyandika ngaha nta numwe twigera dukorogana je ndamuririmbira wo agakora beat komsa tugakorana bikaba byoroshe sinogena ngo ndandika indirimbo muri studio bijya si je iwanje ntibinyorohera ariko kwandikira muhira ndiko ndabona abantu vibinga ntamba nkavuga ati aha uku ni ibintu binyorohera sana iyo ndabikoreye muhira ndi je nyene nkavuga ati komsa rero kwandika indirimbo jewe bihora binyorohera cyane kuko ni kintu kenshi indirimbo maze kuririmba n'ibintu mba ndiko ndabamo ni ibintu mba ndiko ndabamo bisigwa ngo relation abarimo yani iba imwenspire voilà nuko canke relation z'abandi nkaziraba nkavuga ati zimeze ukunuko abantu babanye kunuko umuririmbye ngo no ari ijisho ry'abandi neza cyane yes ni yano munsi abantu ariko ashaka gutera kugera ahantu ejo ni yani ejo hiwe ifuza ko hamera gute kuko hari abantu babijamo no munsi ugasanga baradebukiwe ni yani muzika ufata gute ufata nka passion ashaka ufata nk'akazi ni business canke bya bindi byo ku muntu avuga ati reka ni enjoying hanyuma ubundi nibandanyiriza. Firstly ikintu kugira ugifate nk'akazi kibanza kuba passion yawe rero umuziki novuga ko ari passion yanje rêve yanje no kuba umuririmbyi akomeye then apana kuca ndagikora cyonyene kuko yindi rêve yanje no kuba umuganga urumva ndashaka ko hazogira umuntu akira hazogira umuntu agira ubuzima canke kubwi wanje ari je nakoze ndabifashijwemo n'Imana kuko atamana ntacyo twokwishobotsa ukora vyumva nkavuga ati umuntu namufashije namwitayeho naho yorengana ubuzima bikanka ko guma muri ubuzima akaja mu bundi nkavuga ati I tried narakoresheje ingufu ziwanje urumva naranasenze n'Imana ariko Imana niyo ishimye gukora ibi voilà rero dream yanje mu muziki I believe in music kandi ndizeye ko bizogenda neza ikindi kintu naco je ndakunda kwiga cyane abantu batabizi je ndakunda kwiga ndashaka kwiga amashuri apana ya yonyene nige nayandi menshi ngume nongerako komsa ibintu bize bigende neza mu buzima kugira ushobore gutorera ngaha mu muziki ushobora no gutorera mu byo wigeze kwiga yani izo combination azigira gute kwiga hamwe no n'ibintu by'umuziki yani abikombina gute kuko hari abantu usanga bigoye ugasanga agiye mu muziki yaca haba kimwe cyangwa ugasanga avuga ati reka mbandanye amashuri hama muziki ndawuhebe yani ivyo bintu abikombina gute bon gukombina ibintu sinovuga ngo biroroshe kandi sinovuga ngo biragoye byose bivana n'ukuntu wiprograma ikintu kakigira priorité sivyo pour moi kwiga ni priorité kandi no kuririmba ni priorité kuririmba gute kuririmba rega so kuja muri studio kuririmba nta munsi worenga je ntaririmbye ndashobora kuvyuka ndi muri douche nkaririmba iki niki aho mbamejeje gushitsa kwa kwitaho umuziki wanje then kwiga ni kwa kundi shobora kuvyuka hajya mpejeje muri douche iki niki nkafatikaye nka revisa nkaja no kwishuri nkatonda nkiga ivyo mba mpejeje kuvyitaho rero mu buzima naho bavuga ngo migere ibintu ntitereka
ikintu cyose gifise umwanya wacu rero kuvuga iyo mfashe umwanya nkavuga ati ngiye muri studio I make sure ko uwo munsi ndara ndabihejeje kuko sinoguma ndonka umwanya wo kuguma njayo misi yose rero kugira njeyo mbanza kuvyitegurira bien nkavuga ati uyu numwanya wo kuja muri studio nkagenda nkakora umuziki mvuyeyo nkataha nkaruhuka nkavuga ati uyu numwanya w'umuziki ego niko ndabikombina je sinovuga ngo birangora oya kuko kwiga n'umuziki novuga ko ari ibintu jewe bigenda biraherekezanya ibindi bintu byose ni accessoire bizi nyuma urumva n'umwanya w'umuryango ubukenewe umuryango umuziki gusenga no kwiga byose sinovuga ngo ni ibintu byinshi hamwe byonanira kugira kuko ntiwo kwigera uba occupé ku bintu ukunda ari priorité ari ibintu biri prioritaire kuri wewe utegezwa kuvyitaho ya Niyane no munsi afise umuyidol uwa Niyane nibagiye yuko aberewe cyane gose kandi merci beaucoup Niyane babona yuko dufise abastari bafise swag hanyuma Niyane afise umuyidol uwa idol umuntu wicitegereza voilà icitegerezo kuri jewe muri mvyi w'umunyarwanda benshi baramuzi ni babiri ni Medi na The Ben Medi na The Ben wari indirimbo ya mbere ya Medi yabara gukomye akavuga ati ndakeneye kuba uyu niyo bariya Medi ni nk'indirimbo ziwe zose ndazikunda canke ijyana jewe wenda n'amahirwe menshi ngifiteyo nagukumbura ntakikubonye sinarizi ko gukunda bigeza niwumva icyo umutima wawe ukubwira uzumva neza ko hari ugukunda yo ni jewe amarira y'umugabo atemba ajya mu nda burya ubuzima n'ishuri riharitse n'ikosa rimwe gusa ryatumye unyanka nawe wabikora nawe wambabaza nawe byakubaho umunsi umwe niwicara ugakumbura ntuzashidikanye kuko ndacyari izi niyo mpano izi dushigikira kuko abarundi tudashigikira umuziki wacu kuko abarundi tudashigikira tudasupportinga abaririmbyi bacu no munsi je nabemeye ko chaque vendredi Black Friday nzoza ndabazanira impano zigiye zitandukanye kugira mumvirize nico gituma no munsi nankeneye ko duvibinga yuko buri muntu wese akora novuga nti ikintu genre afise muri we passion yiwe igaragaza no munsi turi kumwe na Yani baramusanze mumenyereye no munsi yaje mu shashasha nk'umuntu w'umuririmbyi mufise yuko dreams yiwe mumvise byinshi kuri we ni Yani no ejo nko mu myaka 5 Yani yibona hehe icyambere na mbere ico nibona mu minsi iri imbere nzoba ndi umuntu ateye imbere cyane ndifuza firstly wavyumvise ko nkeneye kuba umuganga ndazi nzoba nabishitse ko Imana ibimfashije ikantiza n'ubwo buzima ndazi ko nzoba ndi umuririmbyi igihugu ciwe cishimira ndazi ko hariho na bamwe Imana ibimfashije bazoba babayeho kubwo ko je nabayeho ndazi ko hari imfuvyi zizoba zasuye kugira ikizere c'ubuzima ndazi ko hari imfuvyi n'abapfakazi bazoba basuye kugira ikizere mu buzi c'ubuzima kuko nabayeho nico kintu ca mbere mparanira ni naco nsengera Imana izibimfashemwo kugira ni ubuzima bwanje kubona narabayeho ntibize bibi vyimfa gusa ariko bize bigire ico bimariye abandi Yani ngerageje gusubira inyuma tuko turavuga kuri ivyo vyerekeye genre vy'imfuvyi niki Yani yatubwiye yuko atigeze akura hamwe na papa washoboye gusurmonta gute ivyo bintu kubera abantu badukurikira badashobora surmonta nkuko kandi bashobora kwaproshinga yo kuvuga ico kintu batashobora kugiserura uno munsi umuntu ariko adukurikirana bafite ntuzeze zigiye zitandukanye ubuzima bwe butandukanye Yani yashoboye gukombata ubwo buzima gute atari kumwe n'umuvyeyi wiwe icyambere na mbere nobanza kwanza guhanura abantu hari abantu bamavuga ngo ni private life yabo iki niki jewe life yanje ndayivuga ku mugaragaro ntibura abantu babiri canke batatu iha kwizera canke isubiza ivyizigiro canke yo kwigisha
jewe ni abavyeyi banje ntibashoboye kubana byarabaye n'ibintu vyama bishika mu buzima rero papa wanje narashoboye kubisurmonta kuko mama wanje c'est une femme forte, she's a wonder woman, superwoman, abamuzi baramuzi babibonye igihe nariko nari meze nk'ugira asezere inosi igihe nari ngwariye muri semseka abantu bose baza kunsuhuza uwumbona wese yacarira rero mama wanje niwe yari kurira do plus gusumbya abandi ariko niwe yaremesha abandi urumva benshi bagiye barabibona barabizi ko ari she's a superwoman rero narashoboye kubisurmonta kubw'ingufu z'umuvyeyi wanje nzokwama ndamushimira imyaka yanje yose nico gituma jewe umuntu wese uzobuje mu buzima bwanje uzi kushaka kunyankanisha na mama wanje unagonga poto kabisa unagonga poto she's my first love abandi bose bazi nyuma ndamukunda cyane ahari hose avyumve rero ndibuka nkiri mutoyi twarigeze kubura ibyo dufungura urazi yego ilevre navukiye mu buzima bwiza papa yari afise amahera twari tubayeho bien sana gusa ubuzima urabizi ntibusezerana harageze igihe burahinduka icyo gihe twari twabuze icyo dufungura twari twariye umunsi ko twatanguye tuba mu irohero icyo tuja mu bwiza mama araronka aravuga ati none umunsi dufungura gute icyo gihe mama yagiye ahantu bamuha isombe zidatetse ibi byatsi bace bamuha ubundi mu mama aca muha ubufu rero mama araza aracumba arimva ati none amavuta umunyu ndabigura he arabibura arabisekura arateka uko nyene aratogosha none isombe zitogotesheje arashira ku meza yabuze umunyu iki niki icyo gihe turiko turafungura mama yafunguye ariko ararira andavye mu maso niwe yamabimbwira iminsi yose yamabinyibutsa cenamubwira ati kwera mbona agahinda umuvyeyi wanje afise cenamubwira ati mama biraryoshe Dan uramaze kurya ubugari Dan wowe uramaze kurya ubugari bwonyene ubwumviriza ingene bumeze udashitseko n'izindi mboga ni ikintu kibishe cyane ariko kubera nabona agahinda umuvyeyi wanje afise ukuntu yari ameze naramushimiye kuko ni ibintu bigoye mugabo no kuvyakira ibyo byaraheze ubu urundi muntu umugeze handi hantu nibaza yuko yataje mama ndagukunda cyane kabisa ni ikintu cankozeho ku mutima gushika n'ubu sindacibagira ndibuka ingene mama yamagwana mama wanje nafungura indya zose ariko hari gihe wowe yiyima twe tugafungura je bikantera ubwoba nk'umuhungu nkavuga ati none nkora iki nico gituma iyo mpuye n'umuntu afata nabe mu buzima sinigera ndabiregreta canke sinigera ngira iki bimpa ingufu zo gukora kugira ejo azevuga ati iyo menya ari wabivuga atari jewe rero ndashimiye Imana kubona yarampinduriye ubuzima ahangeze sinarinzi ko nari kuhagera mama naho yari umwe yaransomesheje amashuri ndayama ubundi umuntu na université ndiko Imana ishimwe mama bandanya ndihira n'ibindi vyiza biri imbere aguma gwana kugira tubeho nanje ico nsaba Imana nuko yo mpubuzima kugira nanje nze ndamusubize mu nkoko il est vrai ko ntomuriha ivyo yangiriye vyose ariko ndazi one day she will be proud of me azovuga ati bwa bundi je naravyaye ati je narabaye ivyo ivyo ni impanuro zakora aha kugira abantu babefo kubera abantu baca mu buzima bwiye butandukanye nyene turi kumwe ngaha muri imvyo ngaha mu Burundi murabibona muzuza murabona indirimbo ziwe ni yani vuba ngira ashobora kuba agira duhe indirimbo hari ico ikintu bivugako ego muri décembre fin à décembre ndarekura indirimbo yanje indirimbo nakoranye n'umurevyi w'umukayanza yitwa Linoji indirimbo tazozi vyorosha kabisa naye maze igihe kinini ntasohora but imbere yaho ndafise indirimbo zibiri ngira nsohore ni indirimbo imwe ya mariage naririmbiye abantu hamwe n'iyindi ndirimbo naririmbiye grand-mère wanje Ego aheruka kwitaba Imana nizo hamwe niyo yindi rero izozihereza umwaka ego muzitege mugume mugira subscribe kuri channel yanje ni Humble Man Yan
mwese mugende mugire subscribe. Ni kuri Humble Man ushobora gusanga ko indirimbo ziwe ni baravuga kenshi ngo umuziki w'u Burundi umuziki w'u Burundi ngo hari ikintu ngo jongo nguri kurabura kugira n'utembere ko turabona mu bindi bihugu utembere cyane gose mbega n'igiki yani abona yuko mu muziki w'u Burundi twaba tubuze kugira abapeti bacu ba pushing baboneke cyane gose soutien yo kuba grand frère bacu ba grand frère bacu wewe twakuze kera tubona je nta grand frère mfise ko ndimfura mugana yibona ku bandi umuvyeyi ikintu ca mbere yakora yarera umwana wa mbere akamutoza indero neza abandi basigaye inyuma bakuru nibo babarera rero twebwe abakuru biwacu barabonye ingene umuziki wabavunye turabubaha barabona aho bashitse nakaryo kiwabo rero nakanya kabo ko kugorora twebwe bato babo urumva bakadusutena bakavuga ati bon par exemple nk'ubu muririmbyi nk'ubu ndamurondeye nkamusaba impanuro hari umuntu ushobora kurondera ego le vrai jensi ndamurondera gusa mura ndavyumva abandi bariko baravyidoga ukarondera nk'umuririmbyi uzi ko agukuriye aho kukwishura akashishiramo ikintu cyo kugara kanga kukwishura eske ndabaza ntiduhora dusenga Imana ikatwishura si mukuru w'iwacu Imana kandi turabizi ko ari wo mustar wa mbere abaho kuri inosi atanumwe atamuzi kubera ikatatugarako kubera ziko tuba tumukeneye kandi ivyo dusaba bidufasha uruko ravyumva rero n'abakuru bacu baba bakiye kutumera utumana dutoya akavumura mwandikiye akamwishura ati tu dois faire ça tu dois faire ça tu dois faire comme ça ushobora go president nuku kugira ushikana urumva bakaguha maide kuko je nteye imbere uya gatera imbere si jeje nemba nteye imbere nawe wabimbwiye ubuteye imbere igihugu twese tuba tugiye imbere rero ico kintu kirabuze ikintu citwa soutien ikintu cyo gusupportingana entre yiwacu nyene sivyo iyo ngwara niyo ngwara tugifise nayo ubundi umuziki urafise akanovera ari ibihugu byinshi turusha mugahabuze iyo soutien nyene kuko urashobora gusanga aho ukuboko kumwe ni kwiyaga niko barundi bavuga urumva je ukuboko kwanje nyamba guhamvye ngaha urashobora kuba ufise kure kunsumbya kukaba kugera hariya rero je iyo nawe tugiye hamwe tugateranya amaboko yacu agera hariya urumva rero wowe waramaze gutera imbere duza nabandi batera imbere ya ni yana avyo yuko ifo yuko umuziki wacu ureka gutera imbere kubera tudasupportingana canke abahara abaririmbyi bagenda bagaranako aho nabandi bavuga yuko aba DJs bonga mu Burundi batavuza indirimbo zacu byo bivuga ivyo nivyo nturaja mu buvyiniro nturaja mu buvyiniro DJ ni bavuza indirimbo za Burundi baravuza izo bashoboye mugabo ni kwa kundi nyene ngira nabo babona twe tudakunda nje ndabatahura kweri Senda sukuvuga ngo nta muziki mwiza dufise n'amaradio cyane ngo oya amaradio baravuza we muziki w'u Burundi baraho bidoga baririmbyi kandi ngo amaradio nkabavuza iki niki ngo ni ngo ba DJs ukuno amaradio n'amabifika cyaduka amaradio amwe barasupportinga umuziki wo hanze je nama ndaba ibiganiro Diamond ryari yivugiye ngo umuziki w'u Burundi ngo bawukoze uherera ngaha nyene wacu ntiwigera ujabuka Brian aravuga ko umuziki twebwe kubera iki tuguma tuvuza imiziki wabo aho kubanza tugakunda uwiwacu ukora byo ako niko kantu novuga ko nagatumeur sinzi ko no kita peste kari mu mutwe wacu urukura byo tutaragira aho dukunda ibintu by'iwacu jewe birangyohera iyo nicaye ahantu ndiko jewe kenshi nkunda kumviriza indirimbo z'abarundi kuko nizo zimfasha kugira inspiration nkavuga ati okay ndashaka gukora uku ndaraba indirimbo ya Frafie abantu benshi kabakora nkavuga ati gute nanje ntokora nkuko nyene uyakoze urukora vyumva nkavuga ati reka nkore nkuko rero aba DJs baba bakwiye kuraba ukuntu abarundi bariko barakora n'inguvu bariko barakoresha bakabasupportinga si mu mabwate ukavuza indirimbo barafise rero systeme y'ukuntu bavuze indirimbo y'umuririmbyi ari uko bamubonye ariko ari hari bawunyinji userutse haba hariho umuntu ati ewe ukazamva ngo Fizo ari ngaha ndabukora akantu Fizo arashitse bakavyo bagacapiga yana mambo juu ya mambo bakazipigamo hewe Satubi ari ngaha bite bagacapigamo urukora byo ico nico kintu bakwiye guheba bakavuga ati umuntu yaba hari adahari ntegezwa kumuvuza ndamukundishe abarundi ku nguvu kera mu Rwanda havuga indirimbo z'abarundi gusa reka bavuza abarundi gusa abaganda surtout voilà barafashe itegeko bavuga ati umuntu tuzokumva avuga indirimbo y'ikindi gihugu atari cy'u Rwanda tuzo namande urukora byumva rero no kuvuga babakundishije umuziki wabo ku nguvu
ubu nta n'uwundi muziki barahevye baranawukunda nabo bagira effort barashiramo ingufu bavuga ati dutegerezwa kuwuryosha kugira abiwacu bawukunde ubu uriko uranajabuka mu bindi bihugu rero abarundi ikintu tubuze ni coup d'œil ntituzi gutera coup d'œil akavuga ati dukora uko voilà turakopya ibindi mbwa ntidushobora gukopya mu Rwanda barazimije umuziki wo mu Uganda kugira bashobore gukunda wawe ifu yuko natwe rero ino nga mu Burundi twiga gukunda ibyacu twiga gusupportinga abaririmbyi ariko baraza bariko bararuka n'abari muri game cyane cyane nibaza yuko tuko turigera ku musozo ni yani yotanga ama réseaux sociaux mu social media yiwe yoshobora gukoresha kugira bagufollowing bagukurikirane abakunzi ba STV n'abakunzi bawe bashobore kuza baronka ibikorwa byawe uko bigiye Facebook nitwa Yan Humbleman na page yanje niyo nyene Instagram nitwa Humbleman 502 birafatanye hama YouTube yanje ni Humbleman Yan followinze uzobutejeje imbere jewe uzobutejeje imbere STV uzobutejeje imbere na Uburundi hamwe n'umuziki w'u Burundi yani no musi tugenda tugera nabwiye yuko no musi it's Friday ni kiganiro ca mbere no musi cyo gituma no musi hari mutuntu dusuprema ni yani ashobora kugenda aturirimbiye akandi karirimbo hama dushiraho akadomo karirimbo kiwanje canke ko Murundi ngahanya karirimbo nyene kariko karagukoma muri no misi canke kiwawe Hey girl hey what's up me yakwan kwani sulisema we kwangu ni fan me I'm done Mindo king uko down uko ready to onane downtown Nimekutia kwenye kona we go shop away Dolce & Gabbana I sing for you like Montana Abaka vos Cambriana Ngundu kutwengu nyekereye ni yana romantique ni yana romantique kangezaho yana ari muro nanyice ni yana ari romantique ni yana ari en couple on passe oya ndashaka kutubwira yana ari mu rukundo yangaye abantu bariko badukurikirana benshi none twaje mu kiganiro cy'inkuba oya ndiko ndakubaza kuko ushobora kumbwira yuko ayo majambo yose ahirira higa yani ofisi yabo ni yana akajambo kama de en couple ni yana ari en couple abantu bariko baraturaba unombize ari en couple bareke wakanamba kanje ka WhatsApp uraza kukandika 61 723 891 message zose ndishura jewe HC yani mutishi maje singa abanzi baranze ni yani abantu bose bariko baramufasha no munsi akajambo kameka yani bon ndabashimiye cyane aho bari hose nibubahwe Imana ibahezagire isubiza aho bariko barakura umuntu wese ariko aransupportinga amenye ko ariko supporting umurundi kandi ariko supportinga no Burundi ndagushimiye cyane yani ko wona wanyitavye amakona twakoranye igano ca mbere ca Black Friday ndagushimire nanje kubona waranyiyumviriye ko umbabariye kandi kubona nacerewe antuka ivyo ni ivyo nanavyigumijemo Beshereza mina murindira isaha yose mwibaze sorry ndabasavye imbabazi no kuri mariage uzabusanga waragize watevye ceregwa wewe yani thanks sana kabisa asante sana msafi reka ndabashimira abakunzi ba STV mwashobore kuraba kino higaniro nizere ko muzobandanya muraba kino higaniro ni Black Friday ni higaniro zo binga ni Bumbo Club ndabashimire cyane STV, every story matters.